Abanyagihugu babiri bo ku mutumba wa Kavomo uherereye muri zone Kirundo Rirare basanzwe ari bantahonikora bazwi ku mazina ya Mugisha na Ziganje nibo basabirwa kurenganurwa n'abandi banyagihugu inyuma yuko banyazwe amwe mu mabati bari bahawe nk'imfashanyo na World Vision. Ivyo nk'uko bivugwa na bamwe mu masoko ya radio RPA mu Kavomo vyakozwe na bamwe mu bajejwe intwaro harimo umukuru wa zone Kirundo Rirare. Ku mutumba wa Kavomo abantu babiri World Vision baguha amabati. Umuntu yarandikiwe 17 kamaze gushika ku mutumba. Chef de zone bari barakwana n'umukuru w'umutumba. Baca baha atana abantu. Bakabacina 12. Icyababaje abaduhaye amakuru nk'uko babimenyesha ngo nuko abo bajejwe intwaro banyaza amabati yabo bantahonikora baraheza bayakoresha mu nyungu zabo. Abantu babiri World Vision baguha amabati. Bantahonikora chef de zone n'umukuru w'umutumba. Nashaje kuyasakaza amazu yabo. Radio RPA twahamagaye ndacayisaba Frederic umukuru wa zone Kirundo Rirare umutumba wa Kavomo uherereyeko asanzwe kandi avugwa mu banyaza amabati bantahonikora ariko twamukenye.